à quelle heure le voleur doit venir. Ndashaka tubimenye cyari umwansi atera. Kandi ndashaka kuvuga gatoya imbere ko ntangura. Dutahure yuko amasaha yose usenga Imana irakumva. Sivyo? Tuvyumvere gutyo umusenze shasha, amasaha yose usenga Imana irakumva. Isaha yose usenga Imana irakumva. Nta saha nimwe usenga Imana itakumva. Sivyo? Ariko ibyo gihe twiga uno munsi n'amasaha meza, le moment idéal. Imana ishimwe. Nageze kuvyumva kuva kera, kuva maze imyaka myinshi ndavyumva nkijijwe abakiza bavuga ngo amasaha ya saa 9. Maze kuyumva? Saa 9, saa 10, ko amasaha meza, saa 6 y'ijoro, hama nkababaza kwera iki saa 9? Ko kwera ngo abayisilamu nibo batangara kugira. Mbega saa 10, saa 9. Baga saa 9. Hamwe bavuza batangara kuvuga ni tangabe. Saa 10? Ngo shaka kubatanga. Navuga none je iyo ntambara gutanganwa je hayo njamo. Navuga nje ntambara gutanganwa hayo njamo, abandi ngo bapfumu bakora cyane aya masaha. Amen. Namaze imyaka navyumva ariko nkavuga ni ivyo bintu ntibinjamo, ntibiranjamo. Imana ishimwe. Ariko ivyo nshaka kubabwira ni byangiyemo. Haleluya. Ivyo natahuye niyo nshaka kubasangiza. Kuko nabitahuye mbonye musaziro rya kera n'itero rishasha, nivyo isaha yose Imana irumva. Ariko ndabereke mu ijambo ry'Imana ko hari amasaha adasanzwe imbere y'Imana. Haleluya. Ajya mu accident mubona ku murango kenshi yateguye mu ijoro. Mu nzamu ya kabiri ya gatatu. Abantu bose bakijijwe, muzobaza abantu bakijijwe bara abasataniste, barababwira ngene babitegura 2h 3h. 1h du matin, 2h du matin, amasaha kuva minuit gushika 3h. Hari ibikorwa byinshi cyane Satani ategura. Muzora abantu bakora mu bitaro benshi bapfa no amasaha. Hari amasaha abantu bapfa cyane gusumba ayandi masaha. Ko ni amasaha abantu bagira amaveye murabizi. Niyo masaha saa 7 igeze n'usana abantu atankwasama. Muri veye. 1h du matin. Ni agatiro kaza. Kuko niwo mubiri uri mu ntege nke. Niwo mwanya mwiza wiwe. Imana ishimwe. Amen. Uravyemera ko ni vyiza ko umenya ibihe kugira ushobore guhangana n'umwansi wawe. Matthieu 14 verset 22. Kuri 23. Il montant sur la montagne pour prier car comme le soir était venu. Il était là seul. Murongo wa 44. Ariko ubwato bushitse hagati mu kiyaga bari batamijwe n'imipfunda kuko umuyaga wari ubaturutse imbere. Baronse ibipfunda nuvuye yuko numwanya w'ibigeragezo. Haleluya. Uwo mwanya wose bwa mbere Yesu yaragiye yabwiye turagende hamaduka ku musozi arasenga, bo bari mu bwato, wewe yibereye gusenga. Imana ishimwe. Hamachazi ibipfunda, imiyaga, ibintu biteye ubwoba muri uwo mwanya. Ariko Yesu yaje kwintervena ryari? Yaje kubatabara ryari? Yaje abagana ryari? Verset 25. Kumuteramyi agira kane. Bavuze neza ngaho. Bagerageje. Kumuteramyi agira kangahe? Kane. Izamu rya kane. Ya. Faut que biriya bayisura gukosora. Musanga mu Kifaransa bavuga ngo à la 4e veille de la nuit. Hariho 4e veille du jour. Uravyumva? Hari izamu rya kane ryo ku murango n'izamu rya kane ryo mwijoro. Amen. Rero izamu rya kane ryo mwijoro ni ryari? Ni ryari? Oya, pana 15 ni ku murango. 3h à 6h. Haleluya. Uwo nizo zamu shaka kuvuga no munsi. Niyo zamu Yesu yaje gutabara. Kandi niyo zamu abamareka baza kugutabara. Amen. Igihe imfura yose yaba yari bere mu masengesho Yesu. Bari kwa panika. Ariko à la 4e veille. 3h du matin Yesu charaza. Mani shimwe. Ndikona bisoma? Amen. Kumuteramyi cyane kwizamura igira kane. Nuvuga yuko Yesu yako yasenga mu zamu rya kabiri rya gatatu bane mu bwato rya kane Yesu charaza. Aje kugira gute? Aje kubatabara. Amen. Wayihoje gusoma. Aza aho bari agendesha amaguru hejuru ku kiyaga. Haleluya. Aza agendesha amaguru harimo wa kangahe ugize verse yi. 25.
agendera ku mazi. Numva itangaza cyabaye ku muteramyo kangahe, ku izamu rya kangahe, yakanje ryo mwijoro. Niryo samu nashaka kuguhimiriza kujako. Sivuze kuvyuka saa 9, ariko nimba ubishoboye gusenga hagati y'ayo masaha, hari ikirere gitandukanye n'ibindi birere. Imana ishimwe. Haleluya. Sivuga ngo Yesu ntashobora kuza saa 2 y'ijoro, sivuze ngo ntiyoza, ariko nimba ushaka umwanya favorable wa marayika. Imana ishimwe. Na Eliya, inkuru ya Eliya murayizi mu bami ba mbere 18, igihe Eliya yamanura umuriro, byagenze, Eliya yabwira abaprofeti ba Bayali ati hamagara Imana yanyu. Eliya yaraza amazamu yose, yarayazi, kuko nababwire action de grâce, mvuga gute mu Kirundi, l'offrande du soir, ishikanwa cyangwa ikimazi cyo mwijoro cy'umugoroba. L'offrande du soir ni gute mu Kirundi? Cyo kumugoroba. Yarazi gari kiba ni kuva 15h à 18h, saa 9 yo kumugoroba gushika saa 12. Eliya yarabasamaje, arababwira ati hamagara Imana yanyu. Barahamagara ngo ngira agashabwira ngo ngira yasinziriye. Baramara umunsi wose bahamagara Imana yaho ngari yaho, ariko hageze 15h. Haleluya. Kuko yazi ryari hageze 15h, ati mumbise rero nanje yaje kurindira igihe ciwe, arazi igihe favorable. Roi 18 verset 27, turabe saa 6 hanze gute, saa 27 bagejeje mu mashoka. Aho ni midi, ni saa 6. Aha mu Fransa midi. Sinzi rero ayo amashoka nimba ari midi ntavyose. Kuzuba ni midi rero. Ni midi. Wowe bizi gute wowe? Ovukiye. Okay, Somale 27. Bagejeje mu mashoka. Bagejeje baba profeti ba Bayali bakwamagara Imana yabo kuba muri Tora. Eliya arabashinyagurira. Yabashinyagurira kugira aho ara prolonge umwanya, arindire isaha ya saa 9. Yesu yabambwe ryari, yapfuye ryari, hari umwanya toza kwibona rido yatabuse ryari, saa 9. Oui, c'est vrai. Bandanya. Eliya arabashinyagurira. Eliya arabashinyagurira ati nimushire ijwi hejuru. Komeza. Erega ni Imana. Kuko yarasigaye amasanga 3. Babandanya yandi masaha 3. Yabashaka bakomeze ari masaha 3 bagoma bahamagara Imana yawo. Warazi yuko agoma nabisaha nihagera. Haleluya. Umuteramyi aripanga. Nusenga nijyo gusenga nijyo sho gusenga umunsi wose, ariko ari amasaha ari sensible. Ari amasaha ya declaration. Ari amasaha ufata autorité. Haleluya. Ari amasaha uzi kwishimwa ryawe ripasa. Komeza. Abagira gute? Kumbure yahubiye kubindi. Chanye hari biyifatiriye. Chanye amazuru banza. Iri busy. Chanye kumbure yasinziriye. Iri busy. Komeza. Ukwiye kuyikangura. Machasa amasaha 3 yo gukomeza. Gushikisa yanje ni yagera. Oh, waje 27 wahejeje. Wow. Nawe rero ntibatahuye ibyo ariko aravuga. Bacha Jako. Ayandi masaha 3 bagoma bahamagara. Bayali. Ayandi masaha 3 bahamagara Bayali. Wewe baravuga ati jewe barashasigaje iminota 30. Ndarindiriye gusa hagere. 28, soma 28. Nuko bashimika bashira amajwi hejuru bikebagurisha intambi n'amacumu. Haleluya. Baguma babitebeka bagura ya masaha y'ibikorwa bya Satani, kuko igito babikabagura mu musanze babikoze byaha bikora. Haleluya. Ariko mujya mwanya Imana yavyugaye. Bayali rugara umunwa. Iyo wizera ukipositiona Satani arugarwa. Haleluya. Barike bagura waheje 28. Oya sindayiheze. Yiheze. Bike bagurisha intambi n'amacumu, nkuko umugenzo wabo wari uri, amaraso aravirirana. Maze igihe c'amashoka kirenze, lorsque midi fut passé, batangura kuvovota.
gushitsa igihe kigeze cyo gutanga ikimazi cyane kera. Subiramo neza. Subiramo. Maze igihe cy'amashoka kirenze, batangura kuvovota. Gushitsa igihe kigeze cyo gutanga ikimazi cyane kera. Kabandanya ariko ntihagira ijwi ribitaba cyane ikibishura cyane ikibababara. Mu Gifaransa bavuze ngo lorsque midi fut passé, nubwo barengeje saa sita barakomeje baranaprofetiza gushika ryari jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Présentation de l'offrande ni 15h à 18h. Grammaire kuri Google. 15h à 18h niyo moment ya offrande du soir no muri Israel no musi. Bagize kuva midi gushika 15h bikebagura babivovota bikebagura baprofetiza gushika 15h stop. Tugeze nga Eliya rero yaciye avutanga avuga ati reka rero nanje mumbise rero nanje hamagara Imana yanje yemagaye yari 15h offrande du soir. Si hasard Eliya yarindiye offrande du soir. Haleluya. Kuko offrande du soir ryari ni veya kangahe izamu rya kane. No musi akamuhagare kuzamu rya kane nyo mvuga gose no musi. Amen. Hariho 15h ryamu rya kane ryari ni 15h à 18h saa 9 kumugoroba gushika saa 12 cyangwa mu gitondo 3h du matin à 6h. Twa tuyita mu gitondo mugabo muri Israel bayita soir. Amen. 3h à 6h umunsi watanguye 6h. Haleluya. Eliya yamaze gutahura bino bintu arabasamaza ati nimuhamagare irasinziriye. Ariko ngo bageze l'offrande du soir. Hageze kuri 4e veille. Ati rero mwavyiboneye reka rero nanje ntiyarindiye saa 8 ntiyarindiye saa 7 ntiyarindiye 15h. Imana ishimwe. Ibi aya majambo kurabwira akomeye gose. Amen. Kuko ahani hutahura neza ubushobozi. Amen. Okay, katwanda aho nyene waruri 36 à 38. Au moment de la présentation de l'offrande. Alléluia. Ya india ya l'offrande du soir. Hageze Eliya chagira gute? Komeza rero. Uwo muvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi. Aravuga ati ewe uhoraho. Haleluya. Mana ya Aburahamu. Imbere yuko Eliya hamagara Imana gushika imbere yuko ushika kuri 36 yabanje kwegeranya inkwi ababwira asezera amazi ongerako barongerako gushika kuri 36 au moment urumva yabwiye mugira ivyo byose arayasa hageze rero acasenga camagara Imana. Soma rero transbandanya. Ewe uhoraho Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli. Uyu munsi bimenyekane kari wewe Mana mu Bisirayeli. Amen. Nanje ko ndi umusavyi wawe. Kandi ko nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Amen. Wow. Ibi byose yabikoze hacyabana ku muriro murabizi wamanutse uraturira byose. Ariko cyanakunze ngaha Eliya yarisamaje arabasamaza ararindira zaramazi ntiyaragera. Ongera ko yene mazi ntiyaragera. Komeza bandanya baruzuza hageze au moment de l'offrande, de la présentation de l'offrande. Alléluia. Iyi ni inyigisho ikomeye cyane murazi Zaburi 141 murongo wa 2 siko ahafise Psaume 141 verset 2. Psaume 141 verset 2. Urayifise? Rabapi. Ugusenga kwanje gushigwa imbere yawe nk'imibavu. N'amaboko yanje kuyatarika kube nk'ikimazi cyo kumugoroba. Cyo kumugoroba. Kitangura saa 9 15h gushika 18h. Iyo ni 4e veille. Izamu ya kangahe? Ya kane. Umunyezamu aratanga izuba. Imana ishimwe. Aratanga izuba ajya amasaha igezamu rya kane amasengesho usenga arabomagura asambura ibikorwa byose byakoretse muzamu rya mbere n'irya kabiri. Imana ishimwe. Kuko nabwiye ubishaka utabishaka Satani yategura ibikorwa bikugwanya. Ubishaka utabishaka bitegura kandi bitegura muri igezamu rya mbere n'irya kabiri. Ni vyiza rero ko usenga kugira ibikorwa byateguye muzamu rya mbere n'irya kabiri bibe sans effet. Imbere y'uko umunsi useruka wature uprofetize ku munsi
wature ubushobozi bw'Imana, ushime Imana, uhezagire umunsi. Amen. Undi umunsi mwiza Imana yaremye. Haleluya. Ndawunezererwemo. Nubwo bagusohoye mu nzu unezererwemo. Nubwo utaronka umugabo unezererwemo. Nubwo utaronka umwana unezererwemo. Nubwo bitagenda neza mu buzima bwawe uwature unezererwe ibizoba. Munezererwe kubizoba. Imana ishimwe. Tusome rero muri Matayo 27 murongo wa 25. Turabona rero igihe Yesu nabwiye ko Yesu bamufashe. Haleluya. Bamufashe sangapi? Oya, bamufashe apana yapfuye. Bamufashe sangapi? Bamufashe saa 6. Bamufashe sangapi? Soma verset 45. Uhereye ku isaha ya gatandatu bwira kabiri bukorana mu gihugu cyose gushika ku isaha y'icenda. Amen. Depuis la 6e heure. 6e heure wacha hicho. 6e heure ni saa 6. Mu Kiswahili, sivyo? Haleluya. Depuis la 6e heure. Kuva saa 6 gushika saa 9, ajya mafilme batubwira ya Passion de Christ canke Jesus, sinza manye ajya mafilme ya Yesu. Hari ikintu batatwereka. Baradufenda gatoya gusa mbwa ntihatwereka neza. Kuko ngaha havuga yuko igihe kuva saa 3 kwa 9 ijya nzira yose ku musaraba niki gushika aje ku musaraba, ari ku musaraba Yesu kuva saa 6 midi gushika habaye iki? Sindiko muvyumva ibintu. Jusqu'à la 9e heure, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, iyikwa harabaye hari ntazu hari ku murango misanzwe, siko saa 6 ari izuba, sivyo? Ariko ico gihe hari hasa no mwijoro, izuba ryaboneka hari mwijoro amasangahe angahe? Ijoro muramaze kubona muri film, ushobora gushisha mu gatowe gusa bicayikuramo mbwa hamaze amasaha 3 abari hajya bose niko yabasa telefone bacha itara rya telefone amasaha 3 hari noir. Kubera iki? Niwo mwanya wa Satani. Troisième veille. Deuxième veille, zamu ya kabiri ya gatatu aho ijye mwijoro cyanje ku murango, sivyo? Haro minuit à 3h. Inganana midi à 15h. Ayo masaha niyo y'umwijima, y'umwiza. Satani akorera ibikorwa byose. Kuva saa 6 gushika saa 9 hari noir, izuba ryaboneka ubwira kabiri. Amen. Gushika saa 9 siaza. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, kuva midi gushika 15h, hari noir. Il y a eu des ténèbres sur, apana muri Israeli gusa, ici yose, sur toute la terre. No mu Burundi cyo gihe hari noir. Ega bwari hu Burundi. Nuko atabarundi bo bariho ariko hari hisi yi Burundi. Sivyo? Hisi yariho ico gihe. Ico gihe Yesu ari ku musaraba kuva midi gushika 15h, aha duhagaze hari noir. Jésus amesomija mu Imana, toute la terre. Ici yose ari noir. Kuko Satani akorera mu muco. Satani akorera muri noir. Umwijima. Amen. Cyo gituma ubizi ivyo yakoze vyose muri yo noir. Haleluya. 4e veille igeze, wewe ndabisambuye vyose. Mu izina rya Yesu byateguye vyose na vyanse. Ivyo yaboshe ndabibohoye mu izina rya Yesu. Kuko muri umwanya abamareka bari favorable. Mani shimwe. Si toute la terre. Hama mrongo mumvirize rero verset 46. Muvyumvirize 46. Nko ku isaha y'icenda vers la 9e heure. Yesu arasemerera n'ijwi rirenga. Yabigize 15 heures. Veille ya kane itanguye. Izamu rya kane itanguye. Haleluya. Mumvirize nkubiki hagati ya saa 6 na saa 9. Kuva midi gushika 15 heures. Yesu ntiyari asinziriye ntiyari bwapfe. Yarabona ko ari noir. Kweka atasemereye saa 8. Saa 9. Saa 9 na 30. 3 heures arindiriye iki? La 4e veille. Izamu rya kane. Niyo arindiriye. Hageze asharasemerera. Tumenye ibihe bene data. Tumenye amazamu. Bana shimwe. Ho kwisaha aha ngo vers la 9e, nuvuga 15 heures. Yesu arasemera n'ijwi rirenga avuga gute? Ati Eli Eli lama sabakatani. Hey. Isobanurwa ngo mana yanje niki kikumebesheje. Yamusabye amasaha 3 kubona ko yamuhevye.
yari yayibonye kuva kare. Avuga ati ndarindiriye tu isaha igere. Isaha igeze rero acara semerera. Abasenzi umenye ryari musemerera. Mugize veye hari amasaha. Hari abasenzi bashobora gusenga ijoro ryose bakavuga ati bo saa 9 katuryame dusinzire. Ntibaratahura. Niba mwaryamye saa 8 vyuka saa 9. Niyo mwanya wo gusemerera. Danse, seriba andiusi ndayanse. Ubugumba na bwanse. Umenye ryari ubuvuga. Wature. Ukorekte n'ijuru. Mana ishimwe. Komeza. Igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero. Amen. Gitanamukamwo kubiri. Uhereye hejuru ugashitsa hasi. Reka nabaze. Cyatabutse sangapi? Kwe kitatawuse saa 8. Kwe kitatawuse saa 7. Isani ya bwagere. Haleluya. Cyatabutse saa 9. Kuri kuzamu rya kangahe? Rya 4. Cyatabutse apana hagati. Kuva hejuru gushika he? Kuja hagati? Hasi. Niko yuko ibintu byose byari vyugaye. Soma komeza. 52. Isi iratigita. Ibitandara birasaduka. Imva ziruguruka. Imivyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazuka. Abari bapfuye abera bari bapfuye. Ba Abrahamu, ba Eliya barazutse. Ibintu byarabaye bene data. Si umugani si parabole byarabaye. Barazutse none bari ko kutabona. Bace bagenda hani hano. Amen. Hitwa paradiso. Niyo bari no munsi. Abari baboshwe Satani afise urufunguruzo, yatswe urufunguruzo. Yesu ari mwasejari saa 9. Izamu rya 4 barazuka, baratambuka, abantu barababona. Yeheburiya. Abantu benshi bababonye. Amen. Si ibintu byabaye mu ibanga, byabaye ibintu bigaragara. Imana ishimwe. Karasisi wari wayisomye ekwe wala. Donc nashaka rero twumve iki kintu ko ari ikintu gikomeye. Barazutse, baratambuka, barabona. Amen. Ariko nibazutse isaha yose. Imana ishimwe. Hari ikintu mwize? Hari izamu rya mbere. Mwayumvise nabisubize subizwereke Désiré. 6h à 9h niwo musu tangura. Na 18h saa 12 gushika saa 3 y'ijoro. Yo nize nzamu rya mbere. Izamu rya kabiri 9h à midi. Hamwe canke 21h à minuit. Amen. Ya gatatu kuva saa 6 midi à 15h na minuit à 3h. Ajya mazamu ya abiri meje kuvuga. Ya kabiri ni ya gatatu. Niyo mwanya Satani aba favorable. Ibikorwa vya Satani bikorerwa hajya. Niyo mwanya kuva midi gushika 15h zamu ya gatatu no mwanya n'izuba ritaboneka. Abari kwaraba Yesu ku musaraba ntibashobora kubonana, hari hirabura hari mwijoro. Ariko saa 9 igeze, haleluya. Saa 9 igeze ubwira kabiri bwaravuyeho. Haravuye le noir, hajaza izuba. Bigarutse Yesu arasemerera. Mana ishimwe. Uwo mwanya nyene ni ikitambara cyatabutse kuva hejuru gushika hasi. Hari ibintu byawe byapfuye bizozuka. Niyo meye kwipositiona. Kuba bapfuye barazuse. Barageragenda barabona. Mana ishimwe. Ibintu byawe byapfuye bizozuka. Babibone. Bose babibone. Kwera bamenye kwipositiona. Imana ishimwe. Izamu rya 4 niyo rero niyo nahagaze ko uno munsi. Ariko byiza tworonka mwanya kuganira nani mazamu. Ukatahura yose. Ariko yikeneye cyane nahagaze ko ni rya 4 kuko niyo mwanya wo kugendegwa. Niyo mwanya Yakobo avuga ati ndekura harageze oya rugenda no hazigenda 5 bo mpezagira minute 5 rero nta kundi mpezagira muri 5 minutes avuga mbega hajya nyine witwa nde acha hindura izina giwe acha muhezagira mu minota mikeya imbere yuko izuba niseruka wamaze gutahura aya masaha uri positiona
ari saa 9, ari saa 10, ari saa 11, ariko muri iyo mwanya ugasenga. Cyane ku mugoroba kuva 15h à 18h ni umwanya udasanzwe gusenga. Ariko ndabisubiyemo, aya ni masaha Imana iravyumva. Nimuje kumbeshera. Aya ni masaha Imana irahumva. Ariko ntibinganya ubushobozi. Imana ishimwe. Ntuvuga ngo uramwana asenze undi yisonzesheje, ubushobozi si bumwe. Kwisonzesha arahane hano bigushikana. Amen. No kuja mu masengesho muri uwo mwanya wo gusenga ukipozisana gusaga kuri zamu ya 3 n'ya 4 hari ubundi bushobozi uronka ndiho aho mugisha. Amen.